mere n'umuntu yari umuntu w'idini cyane rero kumva ko umuhungu wawe aririmba rap ari umuraperi aho raja kurapura nyine wamengana ibintu nyene bidatahuritse cyane kuri we haragira n'igihe nk'abajama bakaza kundondera aho bakanyita Double J akakubwira ati umuntu si hari ntawe urumva ati mwana wanje yitwa Junior narabiye Minerval cyane kugira nkore umuziki tugaterateranya n'abajama usanga dufise n'abandi bajama benshi bataririmba. Double J yaramaze kuja muri Primusic zirenga zitatu habiri wose ashika muri demi final Imana imugize muno mwaka brand ambassador wa Primusic vyari bivuze Double wari uvyiteze je kiriko twahuriye muri Bantu Boy rero je kuva muri Bantu Boy urumva navuyeyo jewe ndi jenyene yego rero nawe mu kuvayo yavuyeyo wenyene bisigura ko ari watangwe kuva muri Bantu Boy sinje natanguye kuvayo urumva ntitwaviriyeyo rimwe ko benshi bavuga ngo maviriyeyo rimwe oya kandi tutinjiriyeyo rimwe niwe wagumbuye mutoya wawe. Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kundi ahandi ndabwira ko ari Juste Gale Academy for more like Black Machine Black behind camera mwitu musaza ndabwira ko yari umukubito n'umumomoro n'umutaturo Queen poem idasanzwe ndabwira ko turi mu gisagara ca Bujumbura twagendeye muri rimvyi n'umuririmbyi afise indirimbo nyinshi cyane amaze gukora ibintu byinshi amaze kuja mu management menshi ni brand ambassador wa Primusic 2023 uno mwaka nyene ndabwira ko vyamaze komera mwite Mugisha Jean Junior ndabwira ko no munsi n'umurongo w'ubuzima yavuye ari he yifuza gushika he niziye ntambamyi yahuye nazo yazigwanye nazo kugira zitsinde gute nibihe bigwanisha yakoresheje ndetse nibihe bintu akigwana navyo gushika n'ubu kuko amngorane n'umugabo biragendana Queen poem idasanzwe ndabwira ko vyamaze gukomera ndakuramusa Double J yo ndabaramukije cyane nanje yo ya Juste Gael nawe ndakuramukije sana mwakoze kuntera iteka nanje ryo kuboneka kuri Umukubito TV ego inyuma ya Son Excellence n'amateka cyane kuri jewe ndavyishimiye cyane guca kuri micro nyine cyubahiro yaciyemwo bisigura ko nanje kijya cyubahiro ciyewe ba genda ndakirahuye ko duke sivyo none ego Queen poem nuko bimeze Queen poem na Queen poem ndasanzwe twagarutse maneka misi myinshi Double na long time kabisa twari tugukumbuye nanje naenda bakumbuye benshi bakavuga bati ndone umujabo kwa Double bishaje tuza kuvyuva ngaha impamvu Double J ikibazo ca mbere Mugisha Jean Junior cyangwa Double J ninde Double J n'umuririmbyi w'umurundi yego muririmbyi akaba n'umwanditsi urumva mvuka mu ntara ya Gitega mu muryango w'abana batatu nkabangira kabiri muhiri wanyu barakwikije kuvyara ku rugero barabikurikije cyane ego ukabugira kangahe nkabangira kabiri Double J mu buto bwiwe yarameze gute Double J mu buto bwiwe nakuze nkunda umuziki cyane yego nakunda umuziki cyane no gusubira mu ndirimbo z'abandi baririmbyi narakunda abana benshi twagendana bakunda kuraba amafilm ariko je nakunda kuraba imiziki cyane ndiko ndumviriza imiziki nk'abaririmbyi abaye wakunda bahani wacu canke bonga canke bahandi abaririmbyi baririmba neza bose je nakuze ndabumva indirimbo yose yariyo yose nziza yego nyine yaranyubaka muri style yariyo yose kuko umuziki n'umuziki tu style yariyo yose irimo urashobora kumva ukaryohe gukumva umeze neza yego ukaryohera ugutwi iyi miziki yose narayumviriza tu yabiyo ngaha canke mu mahanga bikubiza Queen poem idasanzwe Double J akaba yikundira umuziki kandi bikundira sinema abandi umupira abandi ibindi byinshi cyane takereye kumenya ubuto bwawe cyubandanya gute nigari yamenye ko afise ingabirano yo kuririmba mu bihumbi 2010 niho byari bitanguye kumfata cyane vyakubizanye mu poem idasanzwe ari wacu bavyitanga ubusani bwamufashe ubusani nibwo ari butanguye kumfata muri 2010 nanje ntangura kumva noja muri studio ntangura kumva umenga
ndafise ivyiyumviro nanje no kwandika ku rupapuro nyene nkabisoma nyene nkumva nyene n'umusitari wa fresh. Ico gihe ivyiyumviro vyawe wandika byari bihagaze kuki kukuresha mu ndirimbo z'iterambere canke vyose narakunda amarime cyane. Ego kwishuri wacu ahantu niga abana twicarana hageze ko dutaha twaravuga ati ubonye turava ngaha muhira turava ngaha kwishuri gushika muhira tuvugana mu marime gusa ariko kuyaga gusa mu marime tuvugana mu mavina ivina kandi umuntu ukamubwira ikintu akagitahura akumva icyo ushatse kuvuga kandi mukavuga ibintu bifise sense bisigura ko mwari abasirame urumva. Rero ivyo bintu nyene nabikuriyemo nyene ubusane bwari butanguye kumfata nanje numva nyene imisitari irambanye myinshi nangura kwandika ku bipapuro amakaye yo kwishuri yose ndayuzuza yani indirimbo zabizi wanje canke iz'abandi. Urumva nararaba nk'indirimbo ya Africa Nova yego avuga ati neje ko ntazi ikirundi cyo kwitsitso nkeneye kwandika indirimbo y'ikirundi nyene abantu bose bazokumva no bigenza gute. Nkumviriza nk'indirimbo ya Africa Nova nkumviriza nk'utujambo yaririmbye nkabaza ati amajambo asiguri ubate amajambo nanje ndayakeneye mu ndirimbo yanje. Yego urumva nkaza nyene ndarahura ivyiyumviro nyene numviriza abandi baririmbye ko babikora nanje biratinda biramfata. 2010 niho natanguriye mu mugwi nivyo nyene 2010 uratanguye tuza tukuva muri Wakari Gangster muri batatu wewe Moses Chris Busy na JJ man. Byakujemo gutegura uje mu mugwi byaraje nyene uko nyene kubera ko nashaka kubona iyo bija nashaka abantu nyene bandindisha tu nyene bambwira nyene bankangura bakangura ati oyo tuje muri studio canke tuje kwandika indirimbo urumva. Kubera iyo ufise ikintu bukeneye abantu ku ruhande nyene baza baracana ko kariro nyene abantu bazi icuri canke mufise target imwe baza baradomeka nyene baza barakudomeka. Rero uvuga ko abo bajene barandometse naho mu nyuma nyene bitabandanyije ibintu vya groupe baregenyeza nyene je nabikoze nyene nko kwipima urumva kandi sinabikoze nk'akazi. Ico gihe je sinabikora nk'akazi kubera naba muhira navuga ati biyinye ni pastime nyene nukwipima nyene numve nanje kujya kuntu bajye baririmbye jewe nemera babikora numve nanje aho ngeze uhiting uri kurabikora mu mugwi imuhira bavyakira gute home ntibashobora kuvyishimira ijana kwijana kubera ko abavyeyi bo ngahi wacu Burundi nibo bantu ba mbere bakuze bazi ko umuziki ari umwuga w'imbwa urumva bakuze bazi ko umuziki uwukoze nyene ufata cyo wimariye nyene ari ibintu nyene utugenegene niko bavyita. Ego rero abavyeyi bakuze gatoyi ntibashobora gutahura ko nk'umwana wiwe ashobora gukora umuziki nk'umwuga bikamubesha ari ukuntu bavuga ngo igito gitabwa iwabo. Rero home ntabwo byari byoroshe kubera ko mere n'umuntu yari umuntu w'idini cyane. Rero kumva ko umuhungu wawe aririmba rap ari umuraperi ahora aja kurapura nyene wamengana ibintu nyene bidatahuritse cyane kuri we. Haragira n'igihe nk'abajama bakaza kundondera aho bakanyita Double J akakubwira ati uwo muntu si hari ntawe urumva ati mwana wanje yitwa Junior navyumva je narabesha cyane muhira nkavuga ko ngiye nk'ahandi hantu nko muri famille tu mugabo ugasanga ngiye nko gukora umuziki urumva. Bisigura ko iwanyu batashaka gukora umuziki umwana wese agitangura gukora umuziki ntibatera babi n'imiryango mike hano iwacu mu Burundi itera imwankuraje ngo akore umuziki kubera ko nyene twakuze umuziki udahabwa agaciro cyane. Twakuze tubona abaririmbyi benshi bapfa ataco bimariye nyene abavyeyi bacu bakuze n'abafise esprit yuko umuziki nyene ari ibintu nyene
utugenegene nyene vyo gucisha ko ngaho ibintu nyene bidashobora kukubeshaho mu buzima urumva rero kugira uronke support ikwiye ivuye ku muryango kuri talent yawe biragoye cyane bisaba kuba prova je kugira ngere ngaha ngeze natanguye kwemeza umuryango ntangura kwemeza quartier mbamwo ntangura kwemeza ikomine ntangura kwemeza intara yose umva izo zose n'ingazi nagiye ndacaka kugira no munsi mbe ndi ngahanye uriko uratubwira ngo watanguye kwemeza umuryango wemeza quartier wemeza commune uremeza intara ubu naho ugeze kwemeza igihugu n'amakungu wabemeza gute wakora iki urumva biragoye ko umuntu agushigikira atarabona intambwe yawe ya mbere canke atarumva icyo ushoboye biragoye ko umuntu musupporting utamubonamo ikintu aho je naragwanye ku buryo abantu bambonamo ikintu natanguye kwemeza umuryango kubera ko niyo haje abashitsi bambwira ngo baririmbire urumva ntabwo ujya kuntu haza abashitsi bagaca bakubwira ubahesho rero we show wayitanguriye muhira nabahasho nyene nkaririmba indirimbo z'abandi ego famille nabo bagaca nyine bansarisha bakavuga ngo urafise n'izindi ziwe yandikiye ngo nazi baririmba nkaca ndazikubita rero abo bantu baza baranyumva nibo bagiye barampanahana muri quartier urumva kugeza ndatangura kwinjira muri iyo groupe turatangura turarapa urumva ngenda naduga muri quartier baramenya commune yose intara yose baramenya ati Double J n'uyu akora ibi n'ibi araririmba urumva mu nyuma ibintu vya groupe ntabwo vyakomeje kubera hari ukuntu niyumva ndi muri groupe muri groupe ntushobora kuririmba ibintu byinshi uraririmba nka couple imwe ubundi akaririmba iyindi ubundi agasharirimba nka chorus nyene rero jewe muri jewe naba numva umenga ndafise byinshi byo kuvuga ariko turi batatu sinza kuronka umwanya ukwiye wo kuvuga ikiri ku mutima canke wo kumvisha abantu basi ibintu je nandika urumva naba numva afise ibintu byinshi nyene byo kuvuga mu ndirimbo mugabo muri verse imwe nk'iy'umunota umwe urumva nyene numva umenga ndiko ndibwa cane ngaho nyene benshi baravuze bati Double J kuva muri Wakari Gangster yoba yavuye kubera ubwa mbere ashitse nk'umuraperi mu nyuma aritoye nk'umu R&Bist kuko R&B ariwe yagukuye muri groupe ingene vyatanguye kugira ndirimbe R&B narayiririmba bisanzwe muhira nkasubiramwo n'indirimbo z'abandi ba R&Bist mugabo nyene kubera ukuntu nakuranye n'abajama nyene bakunda imistari myinshi urumva barapere urumva nyene nabona umenga muri R&B nyene R&B baririmba utujambo dukiye twe kwiyorohereza ego navuga ati R&B raryoshe mugaje wereka mbu murapere urumva rero kugira mve muri rap nje muri R&B nuko harageze igihe hari ukuntu muri group usanga bavuga ati uyu muntu yararimbye chorus reka iyi ndirimbo ikurikira Double J wari waririmba chorus kugira indirimbo ntizigume zisa za groupe rero je narashikiriwe haragira ko nanje fata chorus mu ndirimbo ya group iyo ndirimbo urimo tukiyibuka ni yahe sindayibuka titre ariko ni indirimbo twakoreye kwa Amiri ego twaramanutse gukora indirimbo kwa Amiri je ndaririmba chorus urumva rero Amiri aranyumviriza abantu bose bari ngaho baranyumviriza bambwira ico gihe kwanza iyo ndirimbo twari gufata umwe wese akaririmba chorus yego rero je nararimbye verse yanje ndarimba chorus yanje rero abantu bose baza ngaho bumva chorus yanje ariyo ebana imeze fresh nyene ifitinga muri iyo ndirimbo kabisa nyene abantu bose barayivibinze sana Amiri n'abandi bantu bari ku ruhande barambwira ati wewe achana na vitu ya kurap ririmba
wandika indirimbo zawe ebana uririmbe nyene usohora ijwi ureke kurapa urumva ivyo barabimbwira n'abandi bantu bumvise iyo ndirimbo twakoze uwo munsi barabimbwira ndavuga ati okay cy'abantu basabye ari benshi reka je ndagikurikize kumbure birashobora kugira ahantu binshikanye urumva kubera ngaho deja sinari bwabone nyene ku muziki nyene ndabikora nk'ibintu nzobandanya aho uzaraza ibujumbura uje gusora umuziki ugaca usubira Igitega ayo mafaranga yavaye ko mwese mwari abanyeshuri twarajya Minos hajya warariye Minerval narariye Minerval cyane kugira nkore umuziki tugaterateranya n'abajama usanga dufise n'abandi bajama benshi bataririmba ariko bari muri gang bari mwirigara bari mwirigara ryacu nyene bana imicango myinshi cyane kugira abajama bamanuke gukora umuziki rero mu nyuma ndabona umenga ibintu vya groupe biratanguye gukwama bamwe baja kwiga abandi ubundi buzima burabafatira ndabona ati ngaharageze ko mpambana je nyene urumva nkuko nabivuze nyene cutangwa career solo narabona nyene ko kuririmbana n'abantu hari ikintu hari ibintu bimwe jewe ntashikiriza abanyagihugu kubera ndirimba akantu gatoyi tu mugashoboye kuririmba indirimbo y'iminota 3 ndi jenye n'urumva banidagaduye nyene umuntu akumva icyo mfise urumva ugitangura career solo yiwawe abantu benshi bazavuga bati uyu ni Sadbi w'Igitega ijwi Double J wigana Sadbi cyukuri wumva wigana Sadbi tutabeshanye sinamwigana ariko narakunda ukuntu aririmba yaririmba neza cyane n'ubu akibikora ariko nakubwiye ko je natanguye kuririmba R&B no muhira mw'isite mugabo muri studio ntaririmba R&B rero umunsi wa mbere sister wanje yumva indirimbo ya Sadbi yarazi ko ari iwanje Sadbi 2010 tumwumva yaririmba nka wewe cyane waririmba nkawe umviriza Igitega ariko Sadbi yatanguye muri iyo myaka nyene yego arukuntu rero Igitega ne bari bwamumenye bose urumva rero jewe natangajwe n'ukuntu sister wanje yumvise indirimbo ya Sadbi akibaza ko ari iwanje urumva kubera ko nyene yumva ijwi kubera wahora nyumva ingene ndirimba muga je ndirimba rap muri studio urumva rero iryo sano abantu bumva abantu banzi muri R&B bumva yaratumye jewe ndamwumviriza cyane Sadbi urumva yatumye ndamwumviriza ndumva ingene aririmba ndabikunda haragera igihe ihiganwa Primusic riratangura aho rero niho rugendo rwanje rwari rutanguye mwumvirize neza je natanguye kwiyandikisha muri Primusic kugira nyene miganwe bijya bisanzwe nk'abandi icyo gihe na bossa cyane imiziki ya Sadbi kubera nyene abantu bumva nyene kwijwi nyene bimecinga sana byinjira namwe avuga ati jereka mfatire ngaha nyene urumva nyene nkura ndumufana wiwe uko asohoye indirimbo nyene ndayumva avuga ati fresh sana rero Primusic iratangura ndiyandikisha ebana ndaperforminga hajyanye Primusic ndamaze kwijamo nk'inshuro nka zitatu mbwa nta na rimwe nigeze ngira amahirwe yo gushika kure cyane ivyakunze nararimba indirimbo z'abaririmbyi biwacu nkacanga n'iz'abanyamahanga mu z'abarundi naririmba harimo za Sadbi hakaba n'iza Kidum za Fizo urumva baririmbyi nakuze nyene numva ngaho iwacu bamaze kugira aho bageze urumva mvuga ati abarundi vyakundiye nabareka nanje
numviriza inzira bariko baracamwo rero novuga ko baratumye nyene ugwaruka rwinshi duhaguruka nyene tukumva ko natwe dushobora gushika aho bageze canke tukanaharenga canke tugateza imbere iyi industry yacu tukaba benshi nk'uko bimeze nko muri Nigeria na hehe rero ico gihe naririmba indirimbo zabo basaza yego navuga ko zaragize icyo bimfasha kubera je ndamaze gushika demi finale ya Primusic inshuro zibiri urumva hose namashika demi finale ariko bikarangira bankuriyemwo nyene muri demi finale rero ico gihe demi finale zose zabera mu ntari wacu igihe cyose zabera Igitega igihe cyose nama nyene nkurirwamwe wacu we bana ukariri kumuhana famiye yapambanye bana bazanye amadrapo abajama benshi buzuye ivyapa Double J Junior urumva ariko rero ntivyigeze bicamwo byakwigishije iki novuga ko naretse gutwara ry'amahera ariko nungutse mu yindi nzira kubera ko je ndibuka muri Primusic niho namenyanye n'abajournaliste bose bari muri industry ico gihe kiretse jewe wewe warukiri kwishuri ego urumva utaraza kuzindi poem ye man rero ico gihe naramenyanye n'abantu bose urabona Primusic aba hari abantu nka industry yose bihari Primusic demi finale na finale n'ibiki byose haba hari abantu benshi cyane ku buryo uri umuririmbyi utahakuye ry'amahera ugerageze baso uhakure contact connection urumva ugerageze uhakure connection rero je nico kintu novuga nungutse hajya ahantu abajournaliste benshi twaramenyanye tubabajama turavugana urumva hagira yaho ntangura carrière solo abajournaliste bose banze bavuga ati uyu mpeti yari muri Primusic twumva indirimbo yiwe bagaca bavuga Double J wo muri Primusic canke Mugisha Jean Junior wo muri Primusic urumva n'abaririmbyi benshi twamenyanye muri ico gihe novuga ko nakujya kuntu byaguma bivugwa cyane ibintu bya Primusic byaratumye abantu benshi bamenya rero navuga ko naravyungutsemwe mu yindi nzira atari giye kuba wa mbere yego wiyumvise gute umutipe aba Igitega aratowe na Haruna ati ibujumbura be namiri cangaha dukore mahiti wavyakiriye gute kwanza ya mbere akiguhamagara ati umatugu signing muri label kuri jewe navuga yari decision igoye cyane gufata kubera ko abantu bose nahanuza hari uwabona birimwe inyungu kuri jewe ndakabona atanyungu bimfitiye undi akambwira ko bazonkorera ko nyene bana bashaka nyene kunkoresha nyene mugabo atakintu nzobikuramwo urumva muga jewe nabibona mu yindi nzira kubera jewe ruguru nari nanguye kumenyekana navuga ati izi ntara za ruguru kweri baranzi Gitega Ngozi Muramvya hehe na hehe birasaba ko mfata igihugu naco kandi igihugu nshobora kugifata kweri udaciye muri capital biragoye na son excellence avuka ruguru mugura abona ko imirimo myinshi ayikorera hano urumva igihugu bugifise uri ngaha uravyumva nubwo biriko birahinduka tu nyene capital politique kiri Gitega ico gihe siko vyari bimeze cyari bujumbo urumva ndavuga jewe ndakeneye gukorana n'abantu bari muri industry y'Ubujumbura kugira nanje shobore kwinjira kabisa indani shobore gupenetra nyene indani hama nabakubita izo hit nyene nshobore kwerekana icyo nshoboye basi urumva kubera ko narumva nyene ko ari ikintu nshobora gukora nyene abantu bakagikunda rero umusaza Haruna
ikora iciza Rona. Yego. Tumuramutse sana. Imana imujya imbere cyane mu byo akora byose, akora atera imbere. Yego. Navuga ko yaragize uko ashoboye cyane kugira twebwe tube turi hano uyu munsi. Double J mubona hano n'abandi baririmbyi benshi batandukanye ntiriwe ndavuga. Je naramwemereye ko dusinye iyo contrat, hari harondewe abaririmbyi benshi, abandi baravyanka, twarashika nka 10, abandi baravyanka, indwi baravyanka, tuvyemera turi batatu, jewe Frank Duniano na Emery San, turakora ari contrat y'umwaka umwe. Ya narashitse rero ingene napanze gukorana nabo, nari napanze gukorana nabo manuka gukora indirimbo hama nkaca nduga. Ariko uko ndaza nasanga natevye cyane nyene ndatinda, ndabona ko bitokunda ko nkora umuziki mba hari mba ruguru ngumanutse kuwukora hano. Ndavuga ati arageze nyene ko shinga imizi hano. Ya ndipanga ndamanuka. Novuga ko indirimbo ya mbere novuga bampimiye ko muri iko yari indirimbo yitwa Ntancike. Kwari kugupima? Kwari kumpima ya ndirimbo kubera ko ndibuka ko hari mu masaa 7 gutyo ndi kumwe na Koli. Barambwira ati mwebwe tubahaye gushika 18h muze kuba mwaduhaye hit. Muze kuba mwaduhaye hit? Muze kuba mwaduhaye hit, indirimbo yuzuye yose iheze. Ego. Rero ukuntu Koli ari mu ba producer, jewe nari inkaniye cyane gukorana nabo kuva ngishika ngahi Bujumbura. Ndavuga ati amahirwe ndonse yo gukorana na Koli the Magic. Kubera je naramwemera cyane kuva nkiri ruguru. Naranamwandikira nyene nkamubwira bro ndakeneye kunkorera indirimbo. Ego. Urumva. Rero turifunga muri iko indirimbo turayikora mu masaha 2. Uburaje indirimbo umudundo nyene Koli yarankubise umudundo. Urayize indirimbo yitwa Ntancike. Yego. Tum 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 numano mwiza ke. Yaman. Indirimbo turayikora, bashitse barayumva basanga ni indirimbo ya Danger. Indwi kurikira indirimbo kirasohoka, abantu barayikunda. Nyuma yaho champanga gukora indirimbo yitwa Mpakanya. Indirimbo yitwa Mpakanya napanze kuyikora na Big Fizzo, icyo gihe yaravuye hanze. Management iramurondera nyene bibamwe kwikwega cyane. Gihe cyanyuma bamurondera aje kuri studio arumviriza indirimbo, arumviriza nyene nziko acaririmbamwo, aho kacavuga ko azogaruka nyene kuririmba agiye kwandika. Urumva bisiga ko indirimbo ari visi uburemere byasaba kuyitegurira. Sinzi icyo byamufashe, ariko nyene yashaka kuyiryohora kurusha. Urumva kandi nyene yari urazi ko ari umuntu abafatiriwe cyane, kiyagiye ibiteramo byari byinshi. Kiriyagi? Agishika hano. Urumva Sistegaye. Nubu niko bimeze Mutama, ntunteranye twagiye. Rero iyo ndirimbo nashaka kuyikorana Mutama. Hama ntibyakunze kubera ko nyene yarafatiriwe. Nanje nashaka nyene kwakwanya candayikubitamo verse ya kabiri je nyene indirimbo candayisohora. Ego. Irahitinga nayo. Urumva aho nari ntanguye kuza muri industry Bujumbura yose bavuga ati urupeti ni Rwanda. Urumva. Rero indirimbo ndayikora irasohoka, abantu barayikunda, irabiyambere mu top 10. Yego. Urumva ibiteramo biratangura kundondera, ariko cyo gihe muri iko twarifunga cyane. Nuvuga ko biri mu bintu byamfashije cyane kuko muri iko nakora amahita atabiteramo. Yego. Umva hageze ko ntangura gukora ibiteramo, fise playlist basi umuntu ushobora kumara basi na 20 minutes kuri stage. Urumva bavuga ati kora hit kwanza. Narakoze indirimbo nyinshi yarajamwo babongere n'izindi ndirimbo nyinshi twakoze muri iko. Kontra irahera, umwaka urahera, tujya muri Bantu Boy. Bantu Boy irandondera, turagenda gukorana
contrat y'imyaka 2. ndakeneye kumenya Yeah. Bantu Boy irakurondeye Farious akikurondera wiyumvise gute Kuri jewe nyene nkuko ndakubwiye je namwe mfise abantu benshi bambwira ati ivyo bintu kweri bashaka kugukorera urumva muga jewe ikintu mu mutima wanje naciyumvisemo byari ukuntu nshobora kubona inyungu mu yindi nzira apana no kuvuga ngo umuntu ngo yonyima amahera canke ngo umuntu ngo yonsubiza inyuma canke ngo yondyamika urumva Bantu Boy imigambi yabo narayumvise bambwiye imigambi myinshi ariko muri je navuze ati muri imigambi 10 bambwiye imba naho yo kwanka ntihobura nibiri camo urumva imigambi yose 10 bambwiye bashaka kunkorera ntihazobura na 2 bicamo kandi ivyo 2 biciyemo nta nundi muntu je mbona ngaha yo binkorera urumva cyane n'ahandi hantu mbona noca kugira bashobore gushika ngaho hantu urumva rero navuga ko urugendo rwanje mu muziki guca hajya ahantu byaranyubatse cyane gose kubera ko iyo iri kumwe n'umuririmbyi akomeye cyane nawe urarabwa cyane icyo gihe je nari umustar kandi ntarasohora n'indirimbo kuva nshika hajya naramaze igihe kinini ntarasohora indirimbo ariko ibiteramo byari byinshi cyane kubera ko nari kumwe n'umuririmbyi akomeye urumva nyene babona ati uyu ni wari ko arabacira inzira barashobora kuvamo ikintu gikomeye cyane urumva kandi niko vyagenze urumva kubera ko abantu bo barabona ati mwebwe bariko barabaveteza ko mudasohora imiziki mugabo akunguko k'umuririmbyi canke gutera imbere k'umuririmbyi ntibabibonera mu gusa nuko biriko biza kwini point idasanzwe Double J Bantu Boy akora ibintu byinshi kuva muri Bantu Boy ni kimwe mu bintu vyavuzwe cyane haravuga amajambo menshi kiyagiye ariko wowe ni uzi kuri iki kintu cyatumye uva muri Bantu Boy ikintu cyatumye mvayo ni kubera ko nabona ko hageze hari hageze bisigura ko kuko abantu baravuga ibintu nyene tu mugabo nibaza ko naho bavuga ngo navuye kubera ingorane kanaka canke iki canke ngo kudahuza canke gucanamo nibaza ko ivyo ntibibura mu buzima bw'abantu umuntu naho muba mubana tu birashika arumva si ibintu byo guca bavuga ngo kubera ngo umuntu ngo avuye ahantu je navuye kubera mbona ko hageze navuye kubera mbona ko hageze ko nanje nyene nja gukora ivyo wanje nabo bakaramura urundi gwaruka urumva kubera jewe yo nguma hajya twaba turiko turabloka abandi kiya kibanza hari urundi gwaruka gwinshi rugikeneye go cyane gose konsumvye urumva rero je nabonye hageze ko mbisira abandi bakira abandi bana abandi bajene bafise impano urumva rero jewe ubunye nahisemo gukora ukwanje urumva mu nyuma na mutoyi wanje Kiriko yarahisemwo kunkurikira turavuga ati ni fresh ama ingorane kudahuriza ku kintu n'umuntu naho nibaza ko ari ibintu bibaho tu kandi ntibisigura ngo umuntu ngo ntuba wamwubashe canke ngo ntumwemera urumva ni ibintu bibaho ariko kuri uno mwanya kuri jewe canke kuri bo nta kintu na kimwe cy'urwanko gihari urumva kazi kabo karabandanya neza nanje kiwanje karabandanya neza je nibaza ko nabo bishima kubona barareze umuntu nkanje nkaba ngeze ngaha muri ivyo nka Double J yatanguye Minerva arayitwara muri studio Imana iramuhezagiye aho yarafashwe muri Bantu Boy avuye agiye kwishingira ibintu vyiwe babaye aba Billman Boys na muto yawe Kiriko cyari bivuze iki ka Double J je nibaza ko hari hageze nyene nkuko nabivuze nyene vyari bikenewe nyene ko industry yaguka ntihagume hari Bantu Boy gusa
Tango Empire gusa hari yageze ko hazi ikindi kintu cy'abapeti bari birimana abandi bantu tu nyene kugira industry yaguke urabona twebwe ngahe wacu niho twakuze nyene haza abaririmbyi babiri ugasanga ngo ni Fizo na Lolilo cyangwa Fizo na Satbi mugabo nka Nigeria siko bimeze kubera usanga ni benshi uva bakubwiye ngo uvuge umuririmbyi wa mbere nta umva ntimwobihuriza ko n'abantu umwe arakubwira Burna Boy undi akakubwira Wizkid undi akakubwira Davido undi akakubwira Rema undi akakubwira nde urumva rero nibaza ko icyo kintu cyari gikenewe muri industry yacu nyene birakenewe ko twagura nyene ntitugume nyene tubananya ahantu hamwe urumva keneye ko twagura tugasohoka twe twarashinze Birman Boy n'abandi baririmbyi baratanguye barakora ico gihe ubu je nibaza ko industry nyene iracangamutse cyane gose ibintu bimeze fresh utiracangamutse watubwiye ati mu bindi bihugu ntibabikeneye ko tumenye uwa mbere bose usanga bari barakora cyane sigure ko abari bitwa ba mbere ico gihe mwari muje kuba concurrence si uko navuze navuze ko byari bikenewe ko twagura imbuga kwindi mpombo idasanzwe murashinze Birman Boys mwe Kiriku mutoya wawe byari vyoroshe kwitangura ivy'iwanyu ko tuzi umuziki w'ubusama mahera studio n'amahera clip n'amahera kwambara n'amahera ingendeshwa mugiramo n'amafaranga biroroshe gadabo byari byoroshe kubera ko twari twafashe nyene ingingo yo gukura amaboko mu mpuzu tugakora cyane kandi iyo umuntu ariko arakora cyane nyene hararonka akantu nyene gashobora kwibesha umuziki wacu nturatera imbere cyane ku buryo twinjiza amahera y'umurengera ariko ayo kwibeshaho araboneka ntitwoja ngaho tuvuge ngo turire cyane ariko nyene sico kimwe no mu minsi yahera kubera ko ubunye umuririmbyi urashobora kubona yaguze umuduga wiwe ubu ni ibintu bisanzwe umuririmbyi ashobora nyene kwibeshaho akariha inzu agatanga rasiyo muhira urumva nyene ubu abaririmbyi ntibakibabona kwa kundi urumva umuririmbyi nyene nawe urabibona abaririmbyi iwacu ko bateye imbere cyane kuja mu ndege n'ikintu gisanzwe umva industry yarakuze rero n'ibindi bizoza birikomeza ku yindi mpombo idasanzwe ugitangura Birman Boys muri babiri indirimbo ya mbere asohoye yitwa Nzoduga uvuga ati nivyanka mama Nzoduga utelefona mama wati mama bega muvyeyi wanje wiriwe gute bega muvyeyi wanje bimeze gute ibujumbura birangoye benshi baravuga bati akagahinda Daboje aririmba karaki wiwe nike kintu washaka kugira mama wawe n'abandi ba mama bazokumvuriza irya ndirimbo ikintu nashaka kuvuga muri irya ndirimbo nashaka nyene naririmbye ibintu nyene mbona ko bihari cyane muri ico gihe byari bihari urumva hari igihe yora kigeranye ugasanga nyene abajene bose bararira kuba bise crise rero abajene benshi ngahe Bujumbura benshi bavuka ruguru hari abaje kwiga hari abaje gukora hari abaje nyene gutangura ubuzima hano urumva basize imiryango hariya hari abantu hari imiryango iri ruguru yiteze ko hari umwana wabo barungitse mu gisagara azobahindurira ubuzima umunsi umwe rero jewe muri iyo ndirimbo nari nishize mu kibanza cy'uwo muntu yarungitswe n'abavyeyi ko nyine naje navuye ruguru umva harimo igice gitoyi nyene gisa n'ubuzima bwanje n'ikindi nyene nagiye ndaririmba ku buryo umuntu wese avuka ruguru cyangwa undi wese ari kure y'umuvyeyi wiwe yiyumva muri iyo ndirimbo rero indirimbo nyene ibihe narimo ntivyari vyoroshe kubera hari crise natwe ntabwo twari tumeze neza urabona kuva ahantu ni nko gutangura ubuzima bushasha kuvuga abantu mivuge ati jewe amahera y'inzu ndayakura hehe ngiye gutangura gute ebana bizogenda gute urumva abakeneye uburyo bwinshi kugira umuntu yipange atangure gushasha ushobore kwibako umenyere kwirihira studio umenyere kuriha video urumva ni ibintu byinshi bisaba uburyo rero iyo crise natwe yari turiko urumva nyine ntabwo byari byifashe neza urumva rero
iyo ndirimbo nyene nari numva ndi inspiré no kuririmba indirimbo ya gutyo kandi nanje nari numva ko bikenewe cyane ko ndirimba iyindi ndirimbo nyene abantu batanyiteze kubera ari ukuntu hano iwacu umuntu aririmba indirimbo bagaca bamubwira ngo ntazi kwandika canke ngo yanditse ngo ibintu ngo bidakenewe urumva ariko indirimbo ziratandukanye urumva indirimbo y'ikirori ntushobora kuyandika cyo kimwe n'indirimbo y'ubuzima urumva cyumgenda kuririmbira indirimbo y'ubuzima ndakurimbira indirimbo y'ubuzima kumva neza na neza ko naririmbye bijya bintu nyene dusanzwe tubayemo kandi bikora ku mitima ya benshi yego naho ndirimba indirimbo y'ikirori nyene nkora kubikora mu mitima y'abanyakirori urumva rero je ndirimbye ikintu ba ntagetinza abantu kanaka kubera ndabizi neza ko sabantu bose bashobora gukunda indirimbo yanje urumva kuko sabantu bose bakunda indirimbo ziri mu mudiho kanaka canke umwe wese arafise guyiwe urumva rero jewe nahisemo gukora umuziki ku buryo nzoshikira abantu bose ku buryo bambwiye ati wowe genda uririmbe muri presidence menya ati jenga playlist nkoresha niyi bambwiye ati wowe genda uririmbe mu Kamenge canke bambwiye ati genda uririmbe mu Mpimba menya ati jewe bajya bafungwa ari nashigayo baraza kuvibinga indirimbo zanje nizi urumva iza kuba ari shosho urumva jewe nuko nabipanze rero iyo ndirimbo nzoduga nyene nayikoze nyene mbona ko haraga crise kandi nyene bitameze neza na histoire yacu urumva bica bigwana ko rero n'ukuntu Kiriku akiri wewe yari yadutse kubera je Kiriku twahuriye muri Bantu Boy ntabwo twari dukorana cyane ntabwo twari mumenyera muri abagenzi ntabwo twari turi abagenzi urumva rero je kuva muri Bantu Boy urumva navuyeyo jewe ndi jenyene yego rero nawe mu kuvayo yavuyeyo wenyene bisigura ko watanguye kuva muri Bantu Boy sinje natanguye kuvayo urumva ntitwaviriyeyo rimwe ko benshi bavuga ngo maviriyo rimwe oya kandi tutinjiriyeyo rimwe niwe wagumbuye mutoya wawe oya je naravuye ukwanje naramubwiye ati jewe kabisa ndabona ko hageze urabona hana imyaka iranjanye mutoya wanje reka jewe nje kuronderera ahandi kweri kuko harageze ko nkura harageze nyene ko nkora ibintu ukundi ndamusigaye ati je ndagiye wewe niwumva bikenewe kweri zombwira nimba ushaka gupowesha ni wewe sishaka kukugumura ariko jewe ndagiye kubera bimeze uku shaka gukora uku mu nyuma rero nawe acaravayo nubwo yabimbwiye mugabo ntitwari kumwe urumva rero wewe nyene ubona ko aracari muto nyene hari umusani yego nyene araciye ubwenge cyane mugabo nyene aracari muto nyene hari ibintu bikurenga nyene ukumva nyene atacizere na kimwe ubona wewe rero yaciye afata ingingo yo kuba ararindiriye muhira urumva yaciye afata ingingo yo kuba ararindiriye muhira kubera ko twe twavuye hariya atandirimbo nshasha we wafise urumva no kugira igiteramo kize nyene vyaba bigoye urumva rero niho nagiye kumenya mu nyuma nyene yambwiye kuri phone ko yaduze nyene yamaze gushikayo urumva yabimbwiye yamaze gushikayo nyene je ntabwo byanguye neza cyane ndamubwira ko yasarishije nyene ndamubaza impamvu atambwiye urumva kwico gihe nanje nari busy nyene ndiko ndarondeza nyene mvuga ati none ubu tugira tubigenze gute biragenda gute urumva rero nyene ntivyanshimishije niho napanga n'abagenzi abantu bose nyene bari bamushigikiye turapanga kuja kumugarukana urumva cyari ibintu bikomeye rero ivyo vyose yagumye ari idea y'indirimbo nzoduka urumva twavuye Ingozi nyene kumuzana kuraba famiye yiwe nyene no kumubwira nyene ko adakwiye gucika intege ko nyene tuzopambanira hamwe nyene tuzoshira inguvu hamwe hama ibintu bigende neza
rero ico gihe tumanutse niho nashikiye muri studio ndakora indirimbo yitwa Nzoduga. Nyene umva ivyo bintu vyose nagiye ndacamwo, situation ihari, ibintu mbona nyene vyamaye inspiration yo gukora irya ndirimbo, ca ndayikora. Indirimbo ntiyatevye, turashootinga, urumva turiyumvira na idea yuko twogira brand yacu ariyo Biliman Boy. Yego. Urumva logo irakogwa, turashinga ikintu cacu, turagira lancement officiel ya brand yacu. Urumva twagize lancement ya brand, ariko turifuza ko mu myaka iri imbere izovyara ibindi bintu bikomeye cyane. Turakora imipira ibiki, ariko turifuza ko yoba na record label. Urumva natwe tugafasha nkuko twafashijwe, sivyo none. Yego. Rero indirimbo Nzoduga nuko yasohotse, izakurikiye n'ubu turacakora. Indirimbo nyinshi zarasohotse n'ubu tukiriko. Kandi mboneyeho n'akaryo ko gushimira abantu bose bagize ico baterereye, n'ababandanya bagira ico baterereye mu kugira uno muziki wacu ushike ku yindi ntambwe. Abamenyesha makuru, abapromota bose, urumva bose abantu bose bashigikiye umuziki wacu, n'abagiye baradufata ukuboko. Imana ibaha umugisha cyane, kuko ibintu bigeze ku yindi ntambwe, umuziki wacu uriko urakura cyane. Ku yindi mpwemu idasanzwe, Double G Imana iramuhezagiye, tuza tubona abaye brand ambassador. Double J yaramaze kuja muri Premimusic zirenga zitatu, habiri wose ashika muri demi final. Imana imugize muno mwaka brand ambassador wa Premiumusic. Vyari bivuze inga Dabo? Wari uvyiteze? Je nabyo nari niteze ko nzoshikako, ariko maze gutangura umuziki narifuje ko nanje hajya ahantu no hasubira nka brand ambassador, apana nk'umuririmbyi asanzwe. Kubera maze kumenyekana narasubiza ibihe inyuma, nyene nkibuka nyene ingene ibihe naciyemwe muri Premiumusic. Urumva nyene nkaraba nyene ingene ubonye abantu bumviriza imiziki yanje. Urumva ndavuga ati kwera Imana uzumpe gusubira hajya ahantu jewe nduyundi muntu ntari wa mupeti. Kubera hari abantu badusuzugura turi hajya. Nubu hari umurinzi ushobora kubona hari mwihiganwa ukamusuzugura, canke ukamujija, canke ukamuca intege. Urumva ariko ntubuzi nyene, ntubuzi kazoza k'umuntu. Urumva kubera impano irakura, kandi impano barayivomera. Yego. Urumva juno musi ushobora kumva umenga mfise impano ntoyi, ariko jewe impano yanje ndayivomera buri musi. Urumva kandi buri musi ndiga, kubera ndazi ko sinikwije, nta muririmbyi yikwiza, nta muririmbyi n'umwe yikwiza muri vyose. Niyo mpamvu haba amakolab. Urumva niyo mpamvu usanga wakoze indirimbo ukumva hakenewe mu ijwi rya naka. Urumva canke hakenewe mu buhinga bwa naka. Rero Imana yarabikoze, barantije ugutwi, baranyumva. Ubundi brand ambassador wa Premiumusic naratowe, n'abandi turi kumwe, Bface, Stanish, Kiriku. Tuko turabikora umwaka, tuko turagerageza guhonyoza ikirenga abo bakuru bacu bagihonyoje. Urumva tunabashimira kubona baratubereye akarorero keza. Natwe turagerageza uko dushoboye. Urumva kandi nibaza ko ari ikintu ciza cyane. Hari abantu benshi babishizemo izindi mvo. Twebwe kubona turi hajya ntibisigura ngo twagiye gusubirira bajya bakuru bacu. Kubera bajya ntibasubirizwa, murabizi. Bajya ntibasubirizwa kubera bafise ikintu cabo nyene ciwabo nyene. Rero natwe reka twerekana ikintu cacu, natwe reka tubege ku bugari, kuko wabucunje n'umuvyeyi wa twese, sivyo none. Rero umwanya wacu n'uyu, n'abari nyuma bazoronkako, natwe reka tujyeko. Rero ibintu vy'amashari muri industry bigabanuke,
ya dukora umuziki mwiza kubera je nasanze umuziki wo mu Burundi niho hantu hambere uzosanga hari aba promoter cyangwa aba journaliste yego bari negative umva abantu baponda nyene baterekana ivyiza vyo muri rimwe ariko berekana ibibi canke bavuga ibintu bibi apana bitagenze neza n'ivyagenze neza bavuga ko vyagenze nabi uravyumva ariko mu bindi bihugu ntavyo mpora mbona urumva bishika gake cyane urumva kubera nyimba witwa promoter n'umuntu promoting urumva none wowe upromoting gute kandi uri kurankisha abantu ibikorwa vya bene gihugu urumva ubankisha ivyo abana bo ngaha bakaca biyumviririza ivy'abanyamahanga hama umunyamahanga hawe menshi ugaca uvuga ngo kumwebwe ngo abarinzi bo mu Burundi ngo ntimuri ko murakora ngo canke ngo ntimwari kwemera ry'amahera urumva kandi hari level uwo muntu ariko mwose aronka amahera bivanye na level ageze ko juste gahe nibaze baguhende wallahi nibaze baguhende urumva kubwa uti amahera rose muri Premier Music ajanye na level ugeze none je ndumusaze kugira nsinye contrat y'amahera ntakene canke mbona ko ntakene urumva canke mbona ko yonsubiza inyuma urumva jewe amahera bampaye ni menshi cyane kandi ngiye kuyakoramwo ibikorwa byinshi cyane nayo nzobika mu mufuko urumva hari ibikorwa byinshi biteza imbere igihugu bigiye gukorwa urumva indirimbo ni nyinshi cyane mwitegure sama yaratanguye ariko hari ukuntu itari bwatangure neza rero ngira ntanguze sama vuba cyane wacokoze cyangwa gucokoze wewe byihorere kabisa uno mwaka nyene ni umwaka tubonye Billman Boys Double J indirimbo zibiri ziwiwe zihagaritswe na Sense ibisusu n'inzoga ni baby ko zibangamira umuco n'akaranga Double J indirimbo inzoga ni baby irahagaritswe ibisusu birahagaritswe wavyakiriye gutega Double J je nibaza ko nyene navyakiriye nk'abandi nubwo bibabaje ariko je nibaza ko abarongozi bacu nyene nabo barafise impamvu babikoze kandi nk'abakuru bacu nyene bategerezwa kudukebura nyene iyo babona twakoze ikintu badatahura canke bakaduhamagara tukakibatahuza urumva kandi ikindi kibazo navuze twebwe abaririmbyi duhura nacyo ni kubera ko ntituzi imbere yo gusohora indirimbo hari abantu tuzoyumvisha cyangwa hari igisata kijejwe kuvyumviriza kugira n'undi munsi ntibize bidushikire ko hari igihe bishika ku ndirimbo nyene wumva umviza ati indirimbo kweri irarongoroye kabisa nta kintu na kimwe nta majambo y'abakuza arimwo umva irimwo amajambo nyene yumvikana nyene mugasanga nayo bayihagaritse wewe wabona umenga nyene ntacyo bitwaye urumva rero natwe abaririmbyi badushikira nyene ugasora indirimbo nyene ubona ko ataco bitwaye mugabo udafise intumbero nyene yo gutitura imico n'akaranga n'ibiki vyose ni nyene udafise intumbero yo gutitura imico n'akaranga y'igihugu cyacu ciza ariko ugasanga indirimbo nyene abandi bayitahuye ukundi kuntu je nibaza ko nyene bodufasha nyene bagadushingira nyene nk'abantu nyene canke igisata nyene tuza turabashira ibikorwa byacu babisuzuma before yuko bisohoka kubera twe imiziki tuguma tuyikora urumva rero tutamenye neza na neza ati ikintu badashaka kumva niki canke bimeze gute canke ti indirimbo sinda isohore urumva kura je ndashobora gupanga indirimbo nk'ubu nyene nkumva iri clean kabisa ata kintu na kimwe jewe niyagiriza kirimo ariko isohotse nyene abandi bagaca bumva nyene nk'akantu je ntari numvise nyene je numva gasanzwe nuko bimeze ariko n'abavyeyi bacu barakoze akazi kabo kandi ni vyiza
kutwereka ko bari kumwe natwe kandi batwumviriza urumva yaba batwumviriza aho byo kubara akaga muga kuba batwumviriza ni ikintu cyiza cyane nyine natwe abajene kidufasha tukavuga ati jengira nkora indirimbo umugandazi ko iza kumviriza abantu benshi batandukanye urumva rero kubona baratweretse ko batwumviriza naco kiri mu bintu nyene byabaye intege. yeah. Dabo nivyo hari indirimbo z'imico n'akaranga bavuze ko mwahihona yanze nivyo bega umuririmbyi arafise uruhara kugira ngo imico n'akaranga y'u Burundi ibandanye simbatara. Je nibaza ko umuririmbyi nawe arabifisemo uruhara uretse ko umuziki utagira imbibi urumva dufate jewe nk'ubu nkoranye nk'indirimbo na Rihanna hari imico y'ikirundi jewe ntashobora kumubwira ngo dushiremo urumva tuzakora indirimbo basi umuntu wese hari hose nyene umuntu yava hose aza kumva basi akaryoherwa urumva rero hari igihe biba bigoye ariko nibaza ko bakuru bacu abo nyene nariko ndavuga botwigisha nyene tukamenya nyene uko tubigenza kubera birashobora kutugora je ntabwo nzi ibintu byose urumva je nkora umuziki bisanzwe urumva hari ibintu nshobora kuba ntazi nyene nk'iby'imico n'akaranga urumva kubera ko umuziki dukora nyene muri kino gihe si uw'akaranga cyane kubera hari abaririmbyi bakora umuziki w'akaranga n'abaririmbyi bakora nyine imiziki isanzwe ngira urabizi rero nibaza ko twebwe twokwicunga cyane ku byo tuvuga cyangwa ku byo twandika ariko imiziki dukora itandukanye je nkora imiziki myinshi itandukanye urumva ariko ndifuza nanje kuzokora umuziki w'akaranga umunsi umwe nk'umurundi avyishimiye biriko biza kwindi point idasanzwe. Double J watubwiye wavuye naho ugeze hari umuntu wigeze kubaza ngo warateye imbere ubaza Double J ati warateye imbere wo kwishura iki? Narateye imbere ariko sindashika. Nibyo bimaze kwishimira umaze gushikako nibyo bintu bindi wifuza gushika kutarashikako? Ibintu maze gushikako nuko ya mpano yanje yari indoto ubu nayigize umwuga urumva ni ikintu maze gushikako kandi nyene byari indoto nyene nari indoto yo kuzofata impano yanje ikambera umwuga nyene nanje nkavuga ati ndumuririmbye nyene abikora nk'umwuga urumva rero narabishitse ko businkikora umuziki nko kwiryohera ubu ndabikora mvuga ati ebana telefone isone basi numva harakadiri kubutse nanje mbeho urumva rero ico kintu nagishitse ko ikindi kintu nishimira ni kuba umuziki warampuje n'abantu benshi kubera ibintu n'abantu urumva hari ahantu bigera ahantu ngera jewe ugasanga ntibikenewe ko ni presenta cyane ugasanga ntibikenewe nuko mvuga menshi bakavuga ati yo mureka rengana urumva rero n'abantu umuziki wampaye urumva abantu nyene ari umuntu ushobora kubona nyene w'icubahiro canke chef kanaka mugahura nk'ahantu ugasanga ariko arakubaha cyane yakubashe urumva aho kugira wowe umwubahe nawe yakubashe nyene yakubwiye ko kwemera urumva abantu kumenyana n'abantu nibaza ko ndabyishimira cyane kuko nyene ibintu n'abantu kandi abantu baca baguha ibintu ubizi none suko none subizi yama Double tuba dusana abasoze uracambona neza ndacakubona kwindi point idasanzwe mukubito ntimufyina oya nidufyina kwindi point idasanzwe uriko ratubwira Double J turacari ngaho nyene hari ugwaruka rwinshi bariko baradukikana mu gihugu hagati ababa ngaha mu gihugu n'ahandi hatandukanye bifuza kuba nka Double J canke baharenge nike kintu wobabwira bokora canke impanuro ba
ikintu noha impanuro abajene bifuza kugira aho ngeze cyane baharenga icyo nobahanura no kugira no mu gihe wowe ufise iyo mpano urumva mu gihe wumva ufise iyo mpano gerageza uyereka yani intambwe za mbere aba ari uzitera kuko n'Imana ifashe uwifashije siko bavuga yego rero intambwe za mbere ni ukwiye kuzitera nyine kugira werekane basi icyo ushoboye n'ujya muntu ashaka kugufasha aronka afatira urumva kwicisha bugufi gukunda akazi kawe urumva kubana neza n'abantu urumva ni ibintu byinshi bikenewe cyane kugira nyine ushobore kugera aho ugeze urumva rero bakore cyane bicishe bugufi urumva nyine ibintu nyine ubiha umwanya wowe ukore cyane kubera ko hari igihe ukora cyane ukabona ntibiriko biracamwo ugacika intege ariko ntibiba bisiguye ko utari kurakora kubera ko niyo urimye uno munsi ntutera wimbura uno munsi nyene urumva rero birakenewe gukora ukabiha umwanya ibikorwa bikivugira hama ibikorwa akaba ari byo bigushikana ushaka kugera yama Tabo twari mu murongo w'ubuzima yama abarundi bakwitega kwiki muri kazoza ka hafi no muri kazoza kubu nyene minota ingahe kweri sinzi ivyo niteze ko yego ariko jewe ndifuza nyene ko muri kazoza ka hafi kweri natwe twoba tugeze basi kuri niveau ya Afrika nyene ku ntambwe ikomeye cyane urumva nyene umuziki wacu nyene ugashika kure hashoboka nyene kubera turafise abaririmbyi benshi babishoboye rero tubishiremo inguvu nyene birashoboka kubera naha tugeze urumva Juste Gaël nyene hari abantu bahora batubona nyene twiryoherewe urumva akabona umenga nyene tuko turibona canke iki urumva ariko impamvu twebwe turyoherwa nuko naha turi tutari tuzi ko tuzohagera kandi twarigeze kubaho tutarahagera. Tabo ndagushimire sana nizere ko n'ikindi gihe nitwahamagara muzotwitaba yaman tuzobitaba cyane gose yego bazi ko na Son Excellence abitaba none twe twabuzwa n'iki kwe n'umukuru w'igihugu yarabitavye natwe tuzobanguka kabisa si twe twahera yego we guca kuri kamera umukuru w'igihugu yaciye kubaza ko ari ibintu bisanzwe. Asante sana Yohana nuko ibintu meze fresh yego cyaza kwa abansi bawe bari mu bihe bigoye cyane bari mu kamashuka je mbona n'abafisi bose babaye abafana nuko reka ndabashimire bose mwavye muri mwo murabana natwe gutambira muri gaza mbese biranagwaza ariko mukabana tubagwa rukundo kuri mukara Juste Gaël keje from Marseille Black Machine Black Pendo kamera n'umusaza ndabwira ati mukabandira ibiza byose kuvura umubiri bye bye ciao, hasta la vista. Ula ushilo mushilo ushulalone.